twese hamwe dufashanye mu guteza imbere agateka kazina muntu ni icivugo cashimikiwe ko mu ruganda rwo guhimiriza abaririmvyi hamwe n'abahinyanyuzi mu bijanye n'imico n'akaranga kukungene boterera mu guteza imbere agateka kazina muntu babicishije mu bikorwa vyabo arizo ndirimbo eka n'ivyivugo na rirya kenshi na kenshi usanga biramba. Ubwo ruganda rukaba rwateguwe n'umugwi ujejwe agateka kazina muntu ku rwego rw'igihugu CNDH mu ntara ya Gitega kuri uwa 22 mu Kakaro. Murazi ko ari abantu mu bikorwa bakora bumvirizwa n'abantu benshi, bakarabwa n'abantu benshi, bagakirikirwa n'abantu benshi, kandi ibikorwa baranguye ni ibikorwa bimara igihe kinini ya cyane, biragira inkurikizi ku buzima bw'abarundi n'ababa mu Burundi mbere n'ababa mu bihugu bitandukanye muri kubu, kandi bikagira n'inkurikizi muri kazoza, kuko abana bazovuka bazoza bararaba ati ico nakayavuze, ico nakayakoze ngiki kikabigira korera. Tugaca tuvuga tuti abo bantu tudashoboye kuronka umwanya wo kuganira ngo tuvugane ivyo agateka kazina muntu, ntibashobora kwibuka ko mu vyo bavuga vyose Uburundi n'amakungu yabibahanze amaso kugira ngo bagire uruhara mu bijanye n'agateka kazina muntu, bafashe mu kwigisha ako gateka kazina muntu. Kazoba kandi ari n'akaryo ko guhanahana ivyiyumviro kukungene bokingira ibikorwa vyabo hamwe n'ingene boshiraho amategeko agenga uburenganzira bwo gukoresha ivyo bahinyanyuye.